marayika ariko arakubita ibiti by'umuriro. Uyu mudamu mumwegere, ndiko ndabona marayika amukorera operasiyo idasanzwe, operasiyo yo mu nda. Pasekatiriza jetikiza pa rande piza kata ikibanza cyo hepfo hari umuriro w'umweru umanutse. Ndasenga mbona ahantu handitse mu iyerekwa havuga nti ubuntu buhindura ibintu, favor that changes everything. Afata ukuboko kukiziga arakibarira ati talisa kumi. Afata ukuboko kw'ikiziga arakibarira ni talisa kumi. Bisobanurwa ngo gakobwa. Bisobanurwa ngo gakobwa. Ndakubariye ntivyuka. Ndakubariye ntivyuka. Iyo ubuntu bubaye ku muntu, naho yoba ari umusambanyi wa mbere azwi mu gisagara kari umusambanyi, Imana ikamugirira ubuntu, arahinduka akaba umuntu mwiza w'umuvugabutumwa, atanga umusaruro gusumba abandi bantu bose bari bameze neza imbere yiwe, kubera ko Imana yamugiriye ubuntu, imumanurira ubuntu. Ubuntu buramuhindura, ubuntu bumwambika ubwiza, ubuntu buhindura ivyiyumviro vyiwe. Ntivyahereraho gusa, buranamuherekeza no mu buzima busanzwe. Imana yo mw'ijuru ihabwa icubahiro ko uyu munsi yari abantu yamanutse, kandi imanukiye kugirira ubuntu ivyari vyateguwe mw'isi y'inkemo. Ayaya, ariko abantu bumvise agaciro k'ubuntu bari hehe? Batere haleluya. Imyaka wasambanye sida ntibarakwishe wewe, ntibarakurangije, ntabyo wibuka, ariko ubuntu bw'Imana bwararavye hirya bucabora gusegura, ikiza kiraza n'icagutwara. Hari impamvu Imana yagusigaje, ni kubw'inyungu z'ubuzima bwawe n'urukundo rw'ubuntu bwayo. Yararavye iravuga ngo ya uyu mwana wanje ndamukingirije ubuntu bwanje, kino kirere c'ubwiza kiri ngaha. Imana yambwiye ngo yamanuye ikirere c'ubundi bwiza, kandi umuntu wese yinjiye muri kino kibanza nta n'umwe aza gusohoka atabonye ikimenyetso c'ubuntu. Umwana w'umukobwa yari yapfuye aryamye ku gitanda, barize bihebuwe. Sinshaka kuja mu mateka maremare, murabizi icyo ushaka nuko mwakira message y'Imana. Iri jambo twama twarivuze ko kenshi. Imana idufashe cyane gose. Ubuzima bwaheze, abantu bihebuye, batakaje ivyizigiro, ariko ntibari bazi ko hari ayandi mahirwe y'ubuntu. Naho ubona umenga vyaraheze, hari ayandi mahirwe y'ubuntu ataraje kuhagaragara, hari ayandi mahirwe y'ubuntu ataraje ahabona. Twagiye duca mu bihe bitandukanye by'ubuzima. Hari ibihe wageramwo ukumva wewe ubwawe hari hano udakwiye kwicara, kubera uko waba wiyizi, nuko wabusa, nuko wabumeze. Ukumva abantu bameze uko, basa neza, abantu twovuga basi basa nk'abagaragara, wowe ubwawe ukirotira ukavuga ni hariya hantu ntago ndahabereye, jewe sindahakwiriye, ndakengeretse ku rugero rwo kuba hariya hantu, ndasuzuguritse ku rugero rwo kugendana n'abariya bantu, mfise ibibazo vyinshi, ndagwaye indwara nyinshi, ntago nkwiye kwifatanya n'abazima. Ntago wari ukijijwe, wari umupagani, waramaramaje pe, ariko Imana ikagutoranya mu muryango w'abantu 10 ugakizwa, ariko Imana ikagutoranya mu muryango w'abantu 8 ikaguhereza ingabire, ariko Imana ikagutoranya mu muryango w'abantu runaka ikaguhamagara mu nzu y'Imana, ukaba umuririmbyi, ukaba umusenzi, ukaba umukozi wayo, ugakorera Imana mu buryo butandukanye. Abandi bose mu muryango baraho, hagize
ikibazo kiba bavuga ni telefone runaka ubwira dusengere. Noneho twebwe tuba turi ngaha dushobora kugenda tukavaho, ariko tugasiga urubyaro rwadukomosego. Ariko rya sezerano ryabayeho mu isi imwe riguma rihari, cyangwa se n'abantu bari bahari ku bw'iryo sezerano baguma bagibuka. Nico gituma Imana isi gushoboza kubana neza n'abantu neza bose. Umuntu ubonye mudashoboye kumvikana mureka agenda amahoro, nawe ugenda amahoro, kubera ntuzi aho muzohurira n'umuntu. Umugisha ni mwiza, ariko umugisha nawo uba ukwiye kugira gute? Gusengerwa. Kubera ko hari undi mugisha Imana igushiramwo ugasanga watakaje inkomezi, watakaje na pozisiyo yawe mu isi imwe, watakaje na pozisiyo yawe y'agakiza, watakaje n'urwibutso Imana ibaraguhaye. Imana ikurinde kwibagira no gutakaza na pozisiyo yawe mu isi imwe mu izina rya Yesu. Umuntu wese yaronse amafaranga si ikisi ubushobozi, imbaraga zonyene zitangura guhindura demarche. Avuga ni nahora ntambuka nabi, reka ndabukuntu noshobora gutambuka bukebuke. Nguma niruka kubera iki? Nirukanswa niki? Hiruka bakiriko bariruka n'ubuzima. Why? Imana idufashe cyane. Ikirato cyonyene, urabona ibirato twambara babitandukanya amabeyi. Hari ikirato wambara kikaguhindurira demarche wowe utabishaka, ugasanga ariko kigutambukisha ukuntu. Hari ikirato wambara ukumva gifite tapi ni taro ifata kabisa, ku buryo utambutse wumva uri kutambuka uko utahora utambuka, ukaza utanguzaka. Umuntu Imana igiriye ubuntu ikamuhereza amavuta, atagiriye ubuntu n'Imana imuhereza guca bugufi, aca byimba, aca yaguka. Murabona jewe ahanye mubona ko ngano ko kubera ikoti nambaye, ariko ubundi ni muto muto. Aha bangana nanje, ariko abayumva ko mwese ariko arabakontorora. Naho ariko arabakontorora tuvuge basi ko abana bakontorora ntaco bitwaye, ariko arumva yuko yageze ku rundi rugero rwo hejuru cyane gose, ku buryo koroha bitaba bikimworohera. Nico gituma umukozi w'Imana ashobora kuba ataragira abantu igitigiri cy'abantu 100 personnes mu rushengero, akaca ahereza telefone umuntu akaba ari wazaramwitabira telefone. Hari abantu ndiko ndabona ko Satani yasavye, abarozi basavye, ariko hari ubuntu hejuru ubuzima bwabo, kandi ubwo buntu butagiye kwemera yuko batwagwa n'iminyororo y'umwa Satani. Ubwo buntu bugiye kubavugira. Imana yashize ko ubuntu nka protection hejuru ubuzima bw'abantu, ku buryo imwe mu mbi ziza kubatwara habonetse ko ikimenyetso cy'ubuntu ku gahanga kabo, abadayimoni baje bavuga ni uyu muntu yagiriye ubuntu n'Imana, nta bubasha tumufise ko. Muri abo Imana ikurobanure mu izina rya Yesu. Iruke genda unyene now soka. Tarashitsa kuri gatatu peiza kata. Ivyo mwarungitse ku munsi wa gatatu, kugira ngo bimutere ikibazo cyo kugwara umutima. Repande piki ya zata. Ubunyene uveyo. Ngizina Yesu. Biriko biravayo. Zose arabivomisa, byose birasohoka uyu mwanya nyene. Ngizina Yesu. Ndiko ndabona inzoka yigoronzura mu mugongo isohoka, bari baratongereye mu mugongo. Iravuyeyo.
nyogomba. Now. Yeah. Izina. Amashimwe kuri Kristo Yesu. Aho rero iyo ibibazo biguma bihaguruka gusa nta gisubizo kiza. Wari ukunda kuza gusenga kwa Mungu utangura kuza saa 5 kandi wari uzinduka kumbiza amazi n'amaraso. Wari ukunda imigwi y'abasenzi kavuganisha niye naombaka sana mugabo uraba petit frere yako aombaye petit sere aombaye anabarikiwa byahobyo arahesagirwa nkaho umenga afitanye contradiction. Imana dufashe cyane kacuvuga ni wapi kabisa ariko kubera Imana n'ubuntu bwayo kongereka guteramo inkomezi hane subira uhaguruke kandi utagenda ku musozi cyangwa ukaza mu nzu y'Imana cyangwa ukaza ari kwa Mungu cyangwa ukaza mu cyumba kavuga ni Imana naho nasenze cyagiye nibyemera ariko ndazi byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Byose bifatanyiriza hamwe kunzanira ibyiza. Amageragezwa byose afatanyiriza hamwe kunzanira ibyiza. Yambika inkomezi bandanye urugendo. You pray ugasenga Mana asubira inyongere mu nkomezi, asubira inyongere mu imbaraga, asubira inyongere mu nkomezi ukaca mu ijwi ry'Imana rivuganira ikubwira pray again. Ukusenga imbaraga z'Imana zikaba ziraje, zikaba zigukuriyeho igeragezwa rya mbere, rikaba riragiye subira mu kibanza uje kwicara, rikaba riragiye akaca atera intambwe akegera ngaho imbere. Uyo munsi Imana yishe daimoni muri Louange na Adoration. Amefanya Mungu amefanya. Amakora sana kuwa mingi sana kupita isengesho. Mana nakwingize nabarira girira neza. Byose ari bibiri bikaba biragiye. Musore mibanze Imana ibaho umugisha, mwege muri umugisha ntabwo muri amagerageza. Bakomera Imana bashimisha cyane. Tuvuga Imana naragukoreye wa buso umunsi umureye bibiri. Senga numva ikirere kiriko kiruguruka, numva ikirere kiriko kiruguruka, numva ikirere cy'ubuntu kiriko kiruguruka. Parade bakatasa ende biyaza opande tekea pare brada dakata jete ikete cy'umurira. Yeah. Marayika ariko arabadoma k'ikimenyetso itegure nawe kwakira nusamare hangaha. Marayika ariko arakubita cy'umuriro. Uyu mudamu mumwegere ndiko ndabona marayika amukorera operasiyo idasanzwe, operasiyo yo mu nda. Pasekatiriza jetikiza pa rande piza